byagenze gute numutora kuri telefone canke bigenda gute inshuti yanje ni sona ni yitaba hari kibazo nyabaki About nyene yarampaye nime me gusa nasanze atari ya WhatsApp ndayifonye ntipasa yeah iki hamwe ubonanye na Big Fizzo ku munsi wa mbere kandi kwindi ncuro bon no biryohererwa hama nkamwumvisha igikorwa nakoze akamfasha ibyo yari yansezeranye ya ndamukeneye kweri amfashe ya ndafise song iri kuri YouTube arashobora kuyumviriza hama kweri Jendi ready amfashe kabisa. Show me your love baby rotate gang oya ntungwa nabi yeah kuko rukundo rwawe ni hatari oh yeah oya ntunje mbari yeah onyegera twigiriyo batazi oh yeah oya babe you make me crazy oh you make me crazy byayangaye ngaha numva ibisazi. Oi, hello guys, ndabaramukije ubugira kandi abarundi mwese aho muherereye abari hano mu gihugu cyacu Burundi kano kwisi yose nkababwira ati Imana ihabwe icyubahiro kuko niyitigera inanirwa abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu uyundi munsi Mr Captain kuri microphone ya Buja Hit TV nyuma ya kamera ni Juma Jux kama kawaida ni watuma mubona ibintu bimeze fresh mumbona ndi muri quality idasanzwe uyu munsi nkuko nabemereye iki gihe no kubazanira ama emission exclusive interview guys gumana nanje hano kuri Buja Hit TV mbega uyu munsi Mr Captain ngo nabateguriye guys uyu munsi ni exclusive interview y'umutipe umwe mu bajene bavuye ahantu batubwira ati Mr Captain ndagukeneye hari ikintu nifuza yuko hari ubutumwa nifuza yuko ushikana ku umwe mu baririmbyi hano nyine mu gisagara cya Bujumbura kuri Big Fizzo uyu munsi ni SMS kuri Big Fizzo Biga turi kumwe nandi muraza kumwumva message yiwe muraza kuyumva ni ngaha nyene kuri Buja Hit TV guys attention please yo good bro Fresh bro umeze neza ndameze neza ya ndabona uraberewe sana brother thanks sana bro yeah thanks kabisa bro ndifuza kumanza kuramutsa bariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV muri kano kanya yo bakunzi ba Buja Hit TV ndabaramukije yeah ego nshuti yanje wampamagaye umbwira ati Mr Captain hari ikintu nifuza kukubwira nje avuga ati nkuko nama nabangusa ati what's up kuna nini mze hari gishasha bon hari gishasha nyene ndafise nyene ibintu twavuganya na Big Fizzo twahuriye Ingozi bon hari muri show yarabonye ndiko nda performing bon yarashimye performance yanje bon arambwira nzomurondera amanime yiwe yeah bo ubu ndiko ndamurondera nico canzanye nka BJ yeah okay nakubali sana mzee kugihe wa muronde nturashobora kumuronga gushika n'ubu no sindamuronga bo niho nabona nyine interview zawe ukora Mr Captain ndakumva cyamvuga bon reka ndamurondere Mr Captain haraho ubutumwa mfise yo gushikana yeah ego Big Fizzo yarakubonye uri kuraririmba kuri show yabereye Ingozi sivyo none ego ico gihe wari kuri scene wari kuririmba indirimbo yiwe cyangwa uri kuririmba indirimbo ya Big Fizzo kugira ashobore kugoma bon barashizemwe beat nyene ndatera agapera freestyle byuko ndaririmba me harimo n'indirimbo yanacishizemwe acarabishima sana abone performance yanje abonye tala yanje acavuga yuko nofata nime yiwe nze kumurondera me gushika ubu sindamuronka na nimero yiwe mbona bidapasa yego imbere ya byose nifuze kongira akantu gatoyi agapela gatoyi kantu bita akapela kugira twumve kabisa no okay. Okay, come king and I call you queen. You are my stylist of my life, yo. My life, yo. Moyo wangu nataka we. Bujikirezi chanje ni wewe. Je kuba ndi kumwe na wewe. Nuko natahuya agaciro kawe. Misitaki wa Fatuman. Wala sitaki wa Mwajuman. Oh yeah, misitaki wa Fatuman. Wala sitaki wa Mwajuman girl shumishaka wewe yeah man big up sana mzee nipe tano unaweza sana bro asante wiyumvise gute Big Fizzo amaze kuguhamagara wiyumvise gute bro bon nyumvise fier nyene narabyishimiye kubera byari bimwe muri dream yanje kweri yeah
umaze gushika ngaha anyi Bujumbura washikiye inshuti yanje bon nashikiye nyine mu mafamiye mashiki ahantu mba famille baranyakira fresh about yaho kubera nari nsanzwe mbino me na hariya ndahaba ego urifuza ko Big Fizzo yo gukorera iki inshuti yanje bon je ndafise new song yitwa Shumi imaze une semaine ufite nashaka ubufasha kuri we kubera nta buryo mfise nari nkene video vraiment numva washaka agufasha icyo yakwemereye hariya ego cyo yanyemereye indirimbo ayumve hama agira icyo mfashije Big Fizzo guys kintu kimwe no babwira abakunzi ba Buja TV music iri kiratera imbere Big Fizzo ariko arondera bamwe bariko barazamuka arabumviriza ariko hari ikintu kimwe ntakunze byagenze gute numutora kuri telefone canke bigenda gute inshuti yanje ni sona ni yitaba hari kibazo nyabaki about nyene yarampaye nime me gusa nasanze atari ya WhatsApp ndayifonye ntipasa nubu uracagerageza kumurondera yego ndacagerageza nime ndayifise telefone bakubwira ngo bon telefone bambwira ntirikirarengana ariko ubwa mbere hoho yararengana ubu sinzi kibazo cyahaba ego nk'umuntu agutwaye kuri Bantu Boy uramaze kwiyumvira gushika aho office ya Bantu Boy hari ndabyiyumvira gusa nibyo nari ndimwo nyene urabyumva ko ndiko ndamurondera hamwe no hamenya no hagenda kwera nundo ngo hanshikana no genda ikintu kimwe no kwemerera ari uko no gufasha kumurondera Big Fizzo ko warinze ushikanga anyi kuri Buja TV turagerageza uburyo bwose dushobora kurondera Big Fizzo mushobore kubona na nshuti yanje ko ndabona yuko ufise talent ego kabisa no byishimira wogira iki hamwe ubonanye na Big Fizzo ku munsi wa mbere kandi kwindi ncuro bon no biryohererwa hama nkamwumvisha igikorwa nakoze akamfasha ibyo yari yansezeranye okay kubona uri ko dukwikira muri kano kanya kuri Buja TV ndifuze ko babwira ati witwa nde agazina kiwawe kubuhizi bro je nitwa Saint Boy aka Mr Afrondundi Mr Afrondundi si yetu yako feti Mr Afrondundi niongeze ingine ya kapela mzee Mr Afrondundi uko sawa uko fresh nipe vitu mzuka gay be you a special designer niyo ngurebye ndanyurwa girl ubwiza bwawe burasamaza kuva aho nagiriye iwawe je nashika baby guy shake your bam 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 mumuriza kuko niwe nkunda uri kirore nirabamwo nkatuza aho uzoja hose nzokwama inyuma utera intambwe nterindi niwe nkunda nta wundi cause you are my heart oh my heart utera intambwe nterindi niwe nkunda nta wundi cause you are my heart oh my heart uri my size oh my size oh my size ni uri size yanje uri my size Mr Afrondundi nakubali sana mzee thanks bro ego hari abaririmbyi bariko barafashwa na Big Fizzo muri Bantu Boy na Kiriku unazo kamwambia nini bro ni gukora tu ni gukora tugakora kweri nanje ndi nyuma gusa nkene support abantu bansupportinga Kiriku ariko arafashwa n'umwe wifuza yuko yogufasha ariwe Big Fizzo Double J ariko arafashwa n'umwe wifuza yuko n'umwe yakwemereye yuko akeneye kugufasha ariwe Big Fizzo bro hajya muri Bantu Boy nonezo katinga pale ushitse hajya urabona yuko ushobora gukora ibikorwa abarundi bakagutahura yego man je ndafise talent ifise tariri muri jewe niyo mpamvu nto kwitinya wewe ushobora kwitinya no sinitinya kweri ndiyemera sana urashobora kumukonvinka ujya mu manager wa Bantu Boy ariwe Edith akakwemera yuko ushobora gusigninga muri Bantu Boy no gukora nyene wamfite amaze kubona talent yanje akayishima umva ntacyo buze ko twokora umva bimuvako tu ego tugusubiye inyuma gatoyi watubwiye yuko wahuye na Big Fizzo yari mu ntara ya Ngozi sivyo yego yari muri concert yari muri concert ntiyari wenyene yari kumwe na Double J umva bamwe bo muri Bantu Boy bari barimwo kweri hama arakubona arakugomwa nanje nyene urazi
barampaye time hiyo nyene kubera baranyemera bon kuvuga baranyemera nyene en fait bon baremera basi barabona tara yanje barampaye na n'umwanya ndurira kuri stage ndaperforminga Boy Farious arabibona yarabishimye ambwira biti respect kweli amana 20,000 uraza kunywa isoda amana nimero yiwe ari kupiga 20,000 Big Fizzo ngumse 20,000 kweli yangusha kula noti ya Big Fizzo ni hatari kweli ndo hivyo hama ndamukene kweli amfashe ndafise song iri kuri YouTube arashobora kuyumviriza hama kweli Jendi ready amfashe kabisa Big Fizzo ari hose ati yumviriza indirimbo yiwawe iri kuri YouTube ego umuntu yo yumviriza gute man yo kwandika gute iri kuri account yanje ya YouTube ni Saint Boy Fire hama indirimbo yitwa Shumi niyo ndirimbo wohereje kuririmba gatoyi oya ni rya Shumi ryanatanguriye ubwa mbere ego niongeze flow kidogo nipe tena man erega Big Fizzo muri kano kwanya ariko araba interview kugira ashobora kuvuga ati uni wa mupeti man nipe flow man yiyindi yariyo yose man oh give me that show me your love baby rotate yeah oya ntungwa nabi kuko rukundo rwawe ni hatari oh yeah oya ntunje mbari onyegera twigiriyo batazi oh yeah oya babe you make me crazy oh you make me crazy byayangaye ngaha numva ibisazi numva ibisazi oya babe you make me crazy oh you make me crazy byayangaye ngaha numva ibisazi numva ibisazi chish your body your body your body your body your body your baby your body your body your body your body your body your body your baby your body your baby go on feeding baby hold on feeding chish gay baby dance for me Homenye ukonteye mami yeah oh touch my body isanzuri wanje touch my body look at me amangondo kubikora mami man sana nipe tano niongeze ngine tano big up sana peti yangu thanks bro urashoboye man merci sana man Jendi vraiment big up sana merci sana bro nta kintu mbona no kubwira kirenze kukubwira ati urafite talent iri muri wewe ego hari bishitse utabonanye na Big Fizzo man habonetse nk'undi muntu yifuza kugufasha hari abantu benshi bafasha baririmbyi bari hano mu abantu bari hano mu gisagara cya Bujumbura eka n'abandi bari hanze nka Janvier Didier Kiss uramaze kumwumva moranda mwumva kweli moranda mwumva bo uwo ari wose amfashije Jendi ready kweli nkeneye ko tara yanje ishika kure sinkeneye kwicaza hasi no kubera mfise byinshi nyene kweli nokora ndonse umuntu amfasha byinshi kandi nawe agashima kweli yes turabona yuko uri umujene ukiri muto cyane bro Jenda cyari muto sana yego biraboneka man nibihe byifuzo ufise muri music ya career ya music hamwe urongo mu manager hamwe urongo mu manager mfise projet nyinshi nokora kweli mfise indirimbo zimeze byo zanditse nawe yozishima tugakora hama tukaraba nyene ico tumarira igihugu tukaraba aho twogeza music tukahindura bimwe bitameze neza hama jewe muri dream yanje kweri Jendi Mr Afrondundi Jendi Mr Afrondundi Jendi createur bayo man yego arundi umuntu umaze kumva yita Afrondundi yani jewe mwana numva ba Belly Music baje sinzi byabo Jendi Mr Afrondundi ego gira ikintu umwemereye Big Fizzo muri kano kanya hamwe yoba yicaye ahantu ari kuri telefone canke kuri laptop ariko araraba iyi interview bon icyo nosaba kuri Big Fizzo kwiri akumva interview canke akayibona agira icyo amfashije bon sa Big Fizzo yenyene gusa uwari wese abona tara yanje agira icyo amfashije nkeneye kugira aho nkeneye nanje muri music tara yanje ntiyicari ahubwo iguma ikora ibonekanye nyine igira ikimari igihugu je uyu munsi nifuza yuko ugerageza kubereka talayi wawe wogumu yibereka wogumu yibumvisha bro uvuze ko ufite indirimbo nyinshi zindi zanditse ziri muri kae ni nyinshi zanditse man kweli zishika nka zingahe ni nyinshi mfite bon ni nyinshi tu
ziragira na 40-50. acha kurambia Kaya mbere yaruzuye ubundi ku yindi. nipe tena flavor kidogo bro. Gay, aisea mimi sinzokuvanga, marowani yameshanipanda, moyo wangu kwa kumeshanoga, usinkubesha baby ndagukunda girl, ndakubonye ndajogomira, ndakubonye nkamira mitwa, oh my love you take me so far, oh we love you till I die girl, my Valentino, my byiringiro, my byizigiro, baby ngwino hano, my Valentino, my byiringiro, my byizigiro, baby ngwino hano, baby cheza kidogo dogo, basiringa kidogo dogo, nikutachi kiuno uno, baby trakilo uno, aje ngwino, aje baby ngwino, iyi pariri hano ni atare, ngwino hano mfate kumataye, ubwa bujama bwose ni butahe, ibodi ya wewe numutahe, usama iyo shuga yo kuntwaye, dufate kebo hama dutahe, hama tukifika tusikae, after ni yare mambo ya hatare girl, my Valentino, my byiringiro, my byizigiro. Peti yangu gezaho batakwiba ngoma yako peti yangu Kawaida tu bro. Body yawe ibodi yawe ni hatari ya kweli. Turire muri iki muri kebo hama dutahe, tusikae, after ni yare mambo ya hatari. Ndagushimiye cyane bro. Eka hari abaproducteur benshi bariko barakora muri game ya Buja Flavor, ndibaza uhora wumva abaproducteur bakora. Ndabumva kweli ya umu producteur ubona ati jewe vraiment ndiko ndaza uyu unyi nawe n'indirimbo vraiment sino mutahasi kandi nawe nyine ntiyona hasi. Ndifuza kumbwira abaproducteur batatu ubona bariko barakora fresh. One way. I breeze on the beat. Hamwe Betty Best akarakora na kumve hajya ninde hajya in the mic the machine. Yeah. The machine. Yeah man. Ariko umuntu aguhaye agashimwe ati gahe mu producteur umwe ariko arakora indirimbo ziko ziraba hit mu gisagara wo gahande. One way. Akarakora kweli. Ni nka element mu Rwanda kweli. Yeah. One way big up sana. Big up kweli. I busy. Icyoma tugakorana kweli bro. Twokwatsa kweli. Icyo mubwiye One way muri kano kanye ko gukurikirana. One way kweli akabona interview agira icyo amfashije nawe nyene. Vraiment taranje singeneye ko yicara. Ngeneye ko ebana yaboneka namwe mwabyumvise kweli. Yeah. Yes. Guys, ni Mr. Capital, $10 Capital, the voice killer. Yes, kuri microphone ya Buja Hit TV. Nari kumwe umwe mu bajene bashoboye yatwemeje yatubwiye ati Mr. Capital ndaje ndakwereke yuko jewe nshoboye. Naje ndamuha microphone ya Buja Hit TV mazanyereka yuko ashoboye. Nyuma ya kamera ni Juma Jux kama kawaida, $BG Capital. Au sio? Mtu mnyama mbaya sana. Au sio? Kama kawaida ndagushimiye wowe murundi wafashe kano kanya kugira ushobore kudukurikirana kuri Buja Hit TV. Nigajwe rya wa mujene wa wundi nyene yicisha bugufi. Imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigera inanigwa, abandi bobo baratubeshera no kwiyemera tu. Guys, ndabakunda cyane. Ikintu no babwira ati jya kuri commentaire wandike, utubwire ikintu kitagenda neza tugihindure maze tukore ibintu bimeze fresh. Ndabashimiye cyane aho muherereye hose. Big up sana. Ciao ciao.